Stade Intwari igezehe mu mezi atatu y'ibikorwa byo kwisanura. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 2022 Kigarama mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE aherekejwe n'Icegera ciwe Prosper BANZOMBANZA hamwe n'Umushikiranganji wa mbere Gervais NDIRAKOBUCA no muri bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi ndetse n'abayobozi b'amashira hamwe atandukanye bamuherekeje aho yazindutse kuri Stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa byo kubaka ku buhinga bwa kijambere ikibuga mpuzamakungu cy'umupira w'amaguru. Ico kibuga kikaba kizokwakira abantu bangana ibihumbi 18 bicaye neza atankomanzi. Muri ivyo bikorwa abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura barongowe n'umukuru w'igisagara Demie Hatungimana bakaba basidukanye n'iyonka bitabira ivyo bikorwa byo kwiyubakira ikibuga cy'umupira w'amaguru. Kakaba kari akanyamuneza kubona umukuru w'igihugu n'abandi barongoye ibisata bitandukanye baza kwifatanya nabo muri ivyo bikorwa. Nkuko byagiye birashikirizwa ico kibuga kizoba cyaheze kubakwa mu mezi 8. Igihe cy'isaha 3 z'agatondo niho umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yashika kuri stade. Umukuru w'igihugu yabanje kuramutsa abitabiriye ivyo bikorwa imbere yo kwifatanya nabo aho yafashe igipawa aponda isima ndetse aherekanya n'abamukikije mu kubafasha ivyo bikorwa. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabanje kwakira abitabiriye ivyo bikorwa abifuriza ikaze, yanabifurije Noel nziza n'umwaka mushasha wa 2023. Ndagomba muri kano kanya shengero muri hano mumfashe mu kwakira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kumukomera amashi menshi. Kwizina ry'iri shengero riri hano no kwizina ryanje nyene twagomba tubakengurukire tubashimire akaryo uno munsi mwaje kwifadikanya natwe muri kino gikorwa kidasanzwe cyo kubaka ino Stade Intwari. Kanatsinda kino kibuga kugira ngo cyubakwe habaye inguvu zimwe zidasanzwe mwebwe nyene cyubahiro mwadushiriyemo kugira ngo ntidutambe twirorera. Ngomba mwebwe shengero mumfashe dushime akaryo yatugiye imbere akaduha n'uburyo ndetse n'igisagara cya Bujumbura kikaba cyarafashe ingingo zo gukorera ngaha imisi yose kuva mu kwezi kwa 10 kugeza n'uno munsi kandi tukibandanya. Nagomba rero mumfashe dukuru ubwatsi. Nagomba ko ngifise rino jambo ndabifurize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza wa 2023. Engineer Methode Ndikumagenge arongoye ibikorwa by'ububatsi avuga ko Stade Intwari izokwakira abantu ibihumbi 18 kandi arizera neza ko ibikorwa yahawe bizorangira imbere yayo mezi 8 bihaye. Yamenyesheje uko ibikorwa byo kubaka byatanguye naho bigeze, intambamyi bagiye barahura nazo mu misi ya mbere yo kubaka iyo stade. Kiyubwa rero cha Stade Intwari twagitanguye itariki 29 z'ukwezi kw'icumi muri no mwaka niho twatangura igikorwa cyo kubomora ikibuga twari dusanzwe dufise. Ico gikorwa twagitanguye twibaza ko kizohava kitworohera ko tuzofata nk'imisi 10 gusa mugabo byagiye gufata imisi 14. Aha rero ni kuvuga twe twatanguye kubaka neza ibi byose mubona byubatse itariki 14 z'ukwezi kwa 11. Ni kuvuga ubu ibi bikorwa dufise mu mezi atatu biburamwo nk'imisi 8.
mugabo mu yo kubaka imisi yo kubaka biburamo imisi nka 200 ni kuvuga tumaze kubaka amezi 2 gusa n'imisi nka 10. Aha rero nogira ko ndababwira integuro ya kino kibuga. Twagize imana iki kibuga twagiye kugitangura hari umuhinga wa kafu, hari harungiswe umuhinga wa kafu aza kuraba ibi bibuga byose dufise mu Burundi, aca anagira ko araba integuro ya kino kibuga ingene twayikoze, ndetse turagirana n'amanama menshi agenda nadukosoye mu byo twari twihenze kugira tugende tubikosoye dutangura ikibuga bimeze neza. Rero ahantu ngira ko ndabaremesha ko iki kibuga sitwe gusa twego turagikurikirana, ahubwo kafu yaraduhaye mu engineer, tuguma dukorana amanama ari hafi, tuguma tumwereka aho tugeze, atubwira ati yamara aha muhindura uku kugira bize bigende neza. Bisigura ko ikijanye n'amanorme bahora baduhora ico catunganye kandi kimeze neza. Hanyuma ikijanye n'iki kibuga nyene muravye murabona ko ari ikibuga kinini, ni kuvuga kizoba gifise izi ngazi mubona duhagazeko 15 ikibuga cose. Ni kuvuga hamwe ngo garuka nko mu ndwi zibiri muzogaruka hose ibi dufise nga inyuma yacu hose kandi biriko, kandi uko nukuri abahora bazaga barabibona ingene byavansa bino bikorwa. Hanyuma rero iki kibuga kizoba kimeze gute? Iki kibuga kizokwakira abantu 18,000 bazoba bicaye, yazoba ari capacity yaje. Hanyuma iki kibuga kizoba gifise cyo novuga intandukaniro n'ibindi bibuga, kuko kizoba gifise imiryango yo kwinjiramo 25. Ni kuvuga hariho imiryango 25 abantu bashobora kwinjiramo baje kuraba umupira. Hariho imiryango 2, umwe wa VIP ubundi wa VVIP, tukaja tugira imiryango 2 y'abajournaliste, tukaja tugira imiryango 4 minini naho mwaraba mu mpande muca muyibona, imiryango ya evacuation, tukaja tugira imiryango 8 hasi izobicamwe abantu baje aha. Hanyuma tukaja twongera tukagira iyindi miryango 6 izoba ija muri etage ku ngazi zo hejuru. Muri iyo miryango 25 imiryango 12 yose izoba ari imiryango ishobora gucamo abantu bagendana ubumuga bakinjira muri stade atangora. Inyuma y'ivyo tuzoba dufise stade ifise ama vestiaire ane. Ni kuvuga uyu muhinga wa FIFA twarakoranye tukibitangura twari dufise ama vestiaire 2, ugaca araza aradukebura ati yamara abandi burya bageze ku ma vestiaire ane, turakosora byihuse hariya ahahora tribune n'ubundi iyo tribune izobiri, kandi ubuhoho izoba inasakaye ku metero 80. Ni kuvuga iya twahorana yari 56 metero, ubwo tuzoba dufise imetero 80 zose zisakaye. Hanyuma tuzoba dufiseyo ama vestiaire ane. Ama vestiaire ari kuri standard y'igitabo cha FIFA, kuvuga ibyo twakoresheje byose byavuye mu gitabo cha FIFA kandi byarabaye valide no muhinga. Inyuma y'ivyo uko iyi stade muyibona urabona ko ari etage ifise amadari, tuzoba dufise amamagazine inyuma shop agera 180. Hanyuma inyuma y'ivyo twarateguye ibibanza by'abajournaliste, ko iyo hari umupira n'abajournaliste bawutangaza, kandi kugira biragende neza mu mupira hateza kuba hari abajournaliste. Twarateguye ikibanza cy'abajournaliste nkuko batubwiye muri campo twategetswe kugishira, kandi kizoba kiri mu kibanza cy'iteka kuko begizija ko gitegeza kuba kiri mu kibanza cy'iteka. Inyuma y'ivyo rero iki kibuga inyuma ya stade y'ibi mubona bya structure hazoba harimo amapiste ya atletisme. No mapiste ya atletisme naho tubarameze nk'abaja imbere cyane kuko twazemo amapiste 9.
abandi bahora bakora 8 mugabo hari amategeko yahindutse twaciye twemera twege tuba turafata nko gutonda oruje kugira turiteguye ntidushiremo 8 haheze imyaka ibiri bazoca bagaruka ati arega basize ku 9 namwe ikibuga cyo mu gisambu rero ubu turi ku 9 ntibaratangura no kuvuga ngo basambura 8 mugabo twega tuzoba dufite 9 bisigura ko iki kibuga aha nyine imbere hazoba hari amapiste yo kwiruka 9 bikaca byongera bigafatana n'ico kibuga hanyuma n'abarandiriye iki kibuga mwaduhaye amezi 8 ibikorwa murabona aho bigeze izi mubona ibyuma bisashe na twasashe imbaho bidusaba imifuko 15,000 kugira dushirika kakambere gusa ni kuvuga turafise imifuko muri stoke mugashi 15,000 hanyuma aha naho hejuru bidusaba imifuko 8,500 ni kuvuga kugira structure ihere biradusaba nka peple nka 25,000 kugira structure ihere tutaratangura ivya finissage n'ubu ngosha muduha iyo mifuko ejo mu minsi nka 25 mwogaruka twamaze kubishira hanyuma rero hanyuma ntarandiriye twongere kandi tubizeze ko igikorwa mwaduhaye n'umwanya mwaduhaye kuvyo tubona tumaze gushikako nivyo tumaze gukora turizera cyane ko bizokunda intege iracari yayindi amezi 8 niyo tugifise binashoboka tunakunda kutunageza n'imbere yabo murakoze cyane Gervais Ndikuriyo arongoye umugwi ujejwe gukurikiranira ibikorwa byo kubaka ico kibuga akaba yaranarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ubu akaba ari president d'honneur wa FFB yashimiye umukuru w'igihugu ko yashigikiye uwo mugambi anamenyesha ko byabatwara uburyo bwinshi iyo imigwi y'u Burundi igiye gutira ibibuga mu bindi bihugu. Gervais Ndikuriyo yarangije asaba umukuru w'igihugu ko yubaha ikibanza kuri Atene primaire kugira abahinga bahubake ikibuga cy'inkino z'amaboko nizo guterana imyereka. N'ishobahiro kuri gushakira cy'u Burundi urongoye umukuru cyo kurikirana ibikorwa byo kubaka ikibuga nagoma ntambure shime abashimire y'ishobahiro mukuru w'igihugu ko mwabonye ko bikenewe kwikuba kibaho kuko mwishirahamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi sanzwe n'umukuru w'icubahiro byaratuvuna cyane iyo imigwi yacu yangiwe gukinira ngaha bitwara uburyo bwinshi cyane turibuka urukino rwahuje umugwi wa Frambo n'umugwi wo muri Libya urugendo batwaye hafi metero 100 n'umwe iki cyifuzo rero ni iteka mu gihugu cyacu umugwi rero byo kwirikana ku munsi bagomba kandi gushimira leta dushimire kandi ko mwaciye mufata ingingo yo gushyigikira iki gikorwa mu gusaba yuko inzego zibijejwe zishyigikira iki gikorwa ku mafaranga agera Milliards iteka dushimire abahinga babivuze bakoranye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika akambere na FIFA kugira ngo turonke ikibuga cyemewe n'amategeko dufise umugabo w'injeniyeri benshi aha mubona kimwe imice umuhinga umwe wese arafise igipanda jeje akaba rero n'abandi bahinga baguma mu biro atakindi bajejwe atari kuja bararaba yuko hari cyo hinduka cyangwa ngo hinyanye dufise rero umugwi w'injeniyeri barenga 15 atakindi bajejwe ijoro n'umutaga no kwirikirana ikibuga kubijanye n'umwanya nawo turagera amezi 3 nga twifuza yuko amezi 4 kuvuga inusu y'amezi maduhaye yogera igihugu cyose amashyikirizwa y'injeje kandi turabona ko ari byiza yavuze yuko hari ibikoresho biguze
dushime abitanze, dushimire n'ishyirahamwe rya Tanzania rijejwe gutwara imizigo ibarabara ry'indarayi. Dufitanye imigenderanire myiza kuko iyo tuvuze ko twihuta baragerageza ibyo biza. Baragize ingorane kuko gushika hirya y'ejo igihe babetonaje hirya n'aha babetonye isima yose twakoresheje kuri ikibuga imifuka hafi 18 nta mufuko n'umwe twari twagira komande gushika. Iyi yose imifuko twakuye ku mashanti yanyuranye mu gihugu kugira ngo umwanya utakare baduhaye. Nibyo dushimire abayitanze haba hagati mu gihugu n'aha mu gisagara cya Bujumbura. Mugabo uyu munsi imifuko irenga 10,000 yarayishitse, iyindi twatumye ubwato Kigoma kudukwishana ejo kugira ngo babandanye, kandi twasabye inzego zibijejwe kutworohereza gutumako iyindi mifuko hafi 36,000 kugira ntihagire igikorwa na kimwe kizohagarara. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yavuze ko inkino zeza umutima, yongera ko amashirahamwe y'ubudandaji ahahombera iyo atabibuga bihari byo komarizamwo ibidandazwa vyabo. Evariste Ndayishimiye asaba abarundi bose n'abanyagisagara ca Bujumbura guterera mu gukorana ishaka kugira itariki 1 Rusama umwaka 2023 umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi kuzohimbarizwa ngaho habe hinjiwe icese iyo stade. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye abaraho ko turi muco yise operation Agateka, ko hageze ko abarundi biha agateka, ko twari twarasuzuguritse. Yaboneyo akaryo ko guhamagarira amashirahamwe y'ubudandaji n'ayandi atandukanye n'uwo wese abishoboye guterera mu bikorwa byo kubaka iyo stade. Ubu rero hariho igikorwa turiko, reka mvuge nti turi kuri operation Agateka. Erega twarasuzuguritse. Iyo operation yo kwiha agateka tuyiyumvemo. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacu rukinira. Noneho ntitwatara agateka, twisubiza agateka rero. Iyo operation niyo kwisubiza agateka. Murumvise amahera igihugu gihomba tugiye gukinira hanze. Sinivyo gusa, aha dufise amashirahamwe y'abagwizatunga ntibakironka aho biyamamariza berekana ibintu byabo, kuko iyo hari umupira uba ari umwanya y'uko ayo mashirahamwe yamamaza ibyo bariko barakora. Abo barahovye. Inkino zeza umutima. Nimwiyumvire abakinyi bacu babangiye gukinira mu Burundi, tukabumviyo abandi bariko barirorerera banezerewe, natwe tujonjogoye. Iteka ryacu ryari ryagiye, turigarukane rero. Turifuza yuko iyi mpera y'umwaka twese twoba turi ku kivi kugira ngo umuvuduko w'umwaka uza ntituze turinde gusubiza amazi inyuma. None rero uyu munsi abari ku kivi ntibavuga amajambo menshi, ubu tugira dufata amajambo. Baratomboye, hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye mu Burundi hanyuma turayagarura. None yatubereye umushinge wo gutanga umuriyaridi muramwe twagarura. Mugano ubu ntitwahejeje, abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Ntitwahejeje kuko ni mu mvugo ruhombo raba ibyubatse n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashika na batanu. Nabi iryo tunga ni muri rane mubone icari cyo kwibitunga ry'igihugu, niho muca mubibona uruhombo tugira. Iyi ni inkebutso ntajya bazosubira kubikora kuko barabona ko babahombeje abene igihugu.
n'ubu rero nababwira yuko inzego z'igihugu ntizicaye, igihugu nticyicaye, tuzoruhuka ari uko iki kibuga giheze. Bambwiye yuko umunsi mukuru w'abakozi tuzowugirira aha, niwo munsi tuzoyinjira, kandi rero tubigira umuhigo twese dukore itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu tuze twinjire ngaha ube umunsi mukuru w'abakozi twerekana ko turi abakozi. Kubera ivyo rero nari natumiye cyane cyane amashirahamwe nayo ashonje aho azaramamariza ibidandazwa vyabo, nagira ndabashikiriza ijambo. Umwe wese aza gutanga uko avyiyumvira, azi yuko ariko yubaka ivyiwe, igihugu ni wacu. Igikorwa cyo guterera kikaba cyavuyemo imiliyaridi zibiri imiliyoni amajana 499 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Habonetse kandi abaterera imifuko y'isima igera ku bihumbi 16 n'amajana 320. Hakaba huguruwe konti muri bankobu aho uwo wese avyifuza ashobora guterera. Ni SSB Stade Intwari ubusa 4 5 2 6 1 2 ubusa 1 ubusa 3 agakwego 52. Patrick Pajo niyo nkuru ku bwa Muse TV.